icubahiro, ndagushimiye ko ivyawe bikwiye kugira ngo bitunganye umuntu. Ndaguha icure kuri kano kanya kugira ngo ijambo ryawe shike imitima yacu, mwami dutunganye kandi duhishurirwe ivyawe Mana. Ndagushize imbere mwa mutima wanje, ndashize imbere mutima w'ishengero, ndasanga uganiza umutima wese kugira ngo mwami ivyawe shike guhishurwa, uza bwacu butungane n'umunezero wacu sesekane muri vyose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Alleluia. 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 Ndabaramutsa mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Alleluia. Mungiruku tugiye kuganira ku kintu gikomeye gose, kirakomeye turavye ico Bibiliya ikivugako. Alleluia. Nikomeye kubera yuko hari umuntu yagize igikomeye, ariko nuko Imana ubwayo isanze igiha agaciro mu mugambi wayo. Alleluia. Tugiye kuganira ku rukundo hagati y'abera. Alleluia. Urukundo hagati y'abera. Alleluia. Kimwe ngeze kwiyumvira, nasanze ibintu byose bihema hano ku isi birakeneye gukundwa. Alleluia. Kera nari nzi ngo bagango ntibakeneye gukundwa. Nivyo nabanje kwiyumvira mu gutahura kwanje ko hasi. Ariko ndiko ndakura ntango yoganira n'abandi batandukanye, nsanga abantu bose barakeneye gukundwa. Alleluia. Nico tumugiye no mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi, niho gwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo abamwize ntibapfere bariko bahabwa ubugingo budashira. Alleluia. Benda turakeneye urukundo kandi turakeneye gukundana hagati yacu. Alleluia. Alleluia. Hari umuryango umwe numvise biweze kuba urimwo abakobwa bavutse ari benshi, bakavukana n'umuhungu umwe, kandi umuhungu yaravutse mu banyuma, yari umurezi cyane. Uyo mwana kubera yari muto kandi akavugana n'abakobwa, bari baramwimye ijambo muhira. Abavyeyi bakunda kuganiriza abakobwa bakuru, umuhungu agakura akari umuntu amuganiriza. Iyo avuze abakobwa bakuru baca bamukubita. Ariko uko umwana yagenda atera haruguru, niko abantu bagomba ko aba agaragara nk'umwana w'umuhungu barabibura. Cyane cyane atangura kugaragaza ingeso mbi. Batangura gutuma ko abantu mu miryango aho bingana canke bari nasenge, atega wa muhungu wa naka vyagoranye, aguma yifata ugutariko. Umwe yari impande yabo, yaramaze kuganira nabo, arabungura ubwenge. Aterega umwana wanyu, mwaramutaye naho muba munzi imwe. Umwana wanyu nta jambo muha. Kenshi amareka yidoga ko bakuru be bamukubita b'abakobwa. Ndetse nageze kumva ko n'abavyeyi biwe atarigera bamuha n'ijambo ngo bamaze ico yumvira. Batora ahabera ikosa, abavyeyi baramwegera, baramugongwe. Bashikiwe batora ikosa bagize yuko batigeze bamuha ijambo, baratangura kuja baramuhanuza. Uko ibihe vyagiye birakuranwa, umwana atanguye gutera imbere mu bwenge. Atangura no kuja aravuga ivyo ariko ariyumvira. Atangura gukura. Umuhungu atangura gutanga ivyimviro vy'umwana w'umuhungu, hama ishimweza mu muryango. Baravuga bati, umwana yagiye atujane, ariko aricyo twaramwimye, twamwimye urukundo. Alleluia. Nico tumwami wacu Yesu Kristo imbere yuko aza nta kindi yavuze ati kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi. Alleluia. Bene data ndifuza kutugana kuri kino kintu, kandi nizera yuko Imana ishobora kudufasha kugira ngo twugurure amaso, kugira ngo turabe kino kintu Imana igishaka ko iki. Alleluia. Tugegana ku rukundo rw'abera canke urukundo kubera, duhagaze ku majambo Yesu yavuze muri Yohana 15 umurongo wa 12 gushika kuri 13, turashobora no gusimbira kuri 13 ku murongo wa 35. Urupapuro n'ijambo 24 kwa bose Bibiliya z'ikirundi. Haravuga gute? Haravuga ngo ngiki icagezwe canje, nimukundane nkuko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta uko umuntu yigura abakunzi biwe. Dusuye inyuma gato kuri igice cya 13 umurongo wa 10, igice cya 13 guhera ku karongo ka 35 washaka ni gusa ngo nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Alleluia. Alleluia. Ngaya majambo y'umwami wacu Yesu Kristo, uwo twizera adakekeranye ko yatanguje urukundo hano mu isi, kandi urukundo rwatumye tubaho n'ishengero rikaba ririho. Alleluia. Ngo ngiki cyagezwe ndabahaye, ngo nimukundane hagati yanyu. Aca yongera ati ntawogira urukundo
rurengeye ko umuntu yokwigura mugenzi we, ariko arababwira ingene we yagaragaje urukundo. Mbega yabikoze gute? Yabambwe ku musaraba, aritanga, arashinyagurirwa, arababazwa, aratukwa, aracumitwa icumu, yemera no kugabanuka ashaka ku rupfu, urw'ugukengeretse, urupfu rw'uvumwe, kugira ngo agaragaze urukundo kuri je na wewe. Haleluya. Turashaka gukomera Imana amashyi kw'icyo kintu, nimubinkundiye. Haleluya. Haleluya. Ikintu nkundira Imana ni kimwe, cyane cyane mino sezerano duhagazemwo. Nuko Imana itatwahuye mu bintu bidashoboka. Nayo Imana igusaba ikintu ataruke banje kukikwereka. Haleluya. Imana iraza gukundana, iratwereka urukundo kugira ngo natwe duheze turugenderemwo. Haleluya. Haleluya. Ati nimukundane mugabo, ngenda bakararo keza katagira gasembwa, nuko hariho mu buzobona imbere yanyu, ni Kristo Yesu yabambwe ku bwanyu. Uwo no mu kubikora yemeye gushinyagurirwa, yemeye kwambara isoni, yemeye gukengerwa, yemeye kwambara ubusa kugira ngo uboneke nanje mboneke. Haleluya. Haleluya. Mpora numva nezerewe iyo nsinzwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo umutima wanje utsinzwe mu yane majambo, iyo ubonye iki ijambo ry'Imana rivuga ukintu kanaka, nshobora kubona ko ndazazanirwa ko canke mu kintu ntari bwabone ko nshira mu ngiro mu buzima bwanje, imbere yuko numva ko by'ukuri ndaje gushira mu ngiro, numva nezeye ko ndonse umuco. Haleluya. Haleluya. Bene data, kino kintu turaganira ko ni kintu muri kahise kacu cyane kahise kamashengero kitagiye kirigishwa cyane. Haleluya. Ndetse niyo kigishijwe hari gihe cyakigwa ku ruhande, hari byagiye birasigwa. Haleluya. Hari n'igihe twagira ngo turagikoze mbwa twabikora uburyo butari bwo. Nizera ko Imana iza kunshoboza kucagura. Haleluya. Haleluya. Yesu rero mu kubaho kwiwe muri ministere yiwe, mu kuba ciwe muri ya myaka 3, bamwe bavuga ngo ni gice, abandi ngo ni 3, arabwira abigisha aho bamanye igihe bagenda nababwira ngo niyo mwakundana, niho bazobona ko muri abigisha banje. Wamenga arazi ko azogira igihe tukama mu rubanza, kandi murabizi ngaho i Burundi kugira ngo abantu bemere ko kijijwe muri kino gihe si cete. Haleluya. Si guheba inzoga, si cete bivuga ngo nsengera hariya. Muri kino gihe sinzi ko mwaza kwibona nka jewe, abakizwa turi mu examen, dushizwe ku munzane. Kubera iki? Bamwe mu bo twarukanye cyangwa batwitanga imbere hari byagiye birakorwa atari byiza. Ubuvuze umukizwa bamwe bumenga boraba hirya, none mwabibonye mugakina abakinzi badukiniye. Yesu yarabizi yuko ikibazo cyo kugira ngo nakarakijijwe cyangwa nanka nakijijwe kizokwamaho kurungana ruzogenda rurakurikirana. Ati rero ngenda baho urufunguruzo, uzoguguruza azokwinjira. Niyo mwakundana niho bazoca bamenya yuko muri abigishwa banje. Haleluya. Haleluya. Bene data, ugiye muri Bibiliya niho uzobona by'ukuri impande yo kubona byagaye mu majambo ya Yesu, niho no mu nyandiko zagiye zirabwirwa amashengero mu kuyatera intege. Ibi byete nka byose biragaruka ku rukundo hagati y'abera. Haleluya. Uno munsi kenshi iyo bavugiye ngo mbega urakijijwe, bamwe tuvuga ngo ego ndakijije uko narahevye tuyoga. Abandi bati nsengera hariya muri Mirevam kubera ndaze na Pastor Aime. Abandi nabati jewe by'ukuri nakuriye mu isengero, nakuriye mu Sunday school. Benshi tugarukira ngaho. Hari n'abagira hano bakayivuga neza bati ndukurije ndizera mwami wacu Yesu Kristo niwe mucunguzi wanje, kandi ivyo si bibi. Haleluya. Ariko bene data ngenda abwira ikintu nagiye kuruka kwa maso. Haleluya. Gisikiye kivuga kandi giherekeje kwizera kwacu nuko urukundo hagati y'abera ari cyo kintu cya mbere kiza mu bimenya yuko dukijijwe. Haleluya. Reka tuzurame imirongo mimwe igaragaramwo uko kuri kwanje ndiko ndavuga. Haleluya. Barashaka dusomera mu Efeso 1:15. Pawulo arumvise amakuru y'icyengo ry'Efeso, afise ibintu bimunezereye. Haleluya. Bimaze kumunezera yumva yosenga. Ariko imbere yo gusenga arabanza akabati hari ibintu numvise. Dusabe pia dusomere Efeso 1:15. Aravuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera
umwami Yesu kuri muri mwebwe Mhm. n'urukundo mukunda abera bose. Haleluya. Haleluya. Mufate ko mwandika ibikete, muri abakozi b'Imana mu Yerusalemu cyangwa mu kindi gisagara cyo muri Aziya, mwumvise amakuru y'isengero ry'Efeso. Ati ba bantu ukuntu bameze bizera umwami wacu Yesu Kristo, ariko impande y'ico bafise urukundo hagati y'abera. Ati mbere kubw'iyo nyanduruko ndasenga Imana. Mucamibona ku murongo wa 18 amaze kuhasoma. Haleluya. Haleluya. Piyo udusimbire ku Mikolosayi rimwe murongo wa 4 nyene, ndagomba dutahurire hamwe kino kintu yuko ukwizera kwacu guteza kujana n'urukundo hagati y'abera. Haleluya. Bene data ni kenshi twishimiye kwizera kwacu, ariko vy'ukuri turabona ko kwizera kukuri kujana n'urukundo hagati y'abera. Dusomera Abakolosayi rimwe murongo wa 4. Kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera. Haleluya. Aho ni Kolosayi. Haleluya. Inkuru zava i Kolosayi, inkuru zava i Efeso n'ahandi zose zavuga ngo iki? Ati ba bantu bizera umwami wacu Yesu Kristo, ariko kiregeretse kuri ivyo bafise urukundo hagati yabo. Haleluya. Haleluya. Ikintu kintangaza hano nuko bavuga ngo bose. Haleluya. Bose. Bose. Haleluya. Bene data, nagenda abwire ko kino kintu gikomeye. Ndetse mu gihe kabiri. Haleluya. Ni kenshi iyo turavuga ngo turi muri Kristo Yesu, turaba nk'abigisha ba Kristo Yesu. Turavuga ngo jewe n'ukuri urabaza kwishengero baranshingira intara. Ndetse na hamwe jewe ndatanga kigira 10. Abandi bati jewe igikorwa Imana yampaye mu ishengero ndumwizigirwa sinsiba kandi ndayikora ku masaha. Haleluya. Ariko hano harumva ntsindwa. Haleluya. Numva ntangara. Mu gihe ukwizera kwacu udaherekeje n'urukundo hagati y'abera, numva ncanca ugufi nti Imana ugura umutima wanje. Haleluya. Amakuru yaradashikiye ku mashengero yatangujwe nazo. Haleluya. Ati ba abantu barizera kandi ikintu cyambere gikomeye niyo muryango twinjirana muri Kristo Yesu. Twinjirana ukwizera, twinjirana ukwihana, ariko biherekejwe n'iki? N'urukundo hagati y'abera. Haleluya. 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 Reka tubandanye. Adusomere gato muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 13. Ajoshya ko n'ivyahishuwe rimwe umurongo wa 4. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye, ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonegwa muri Kristo Yesu. Amen. Ko mu vyahishuwe Yohana umurongo wa 4, ivyahishuwe Yohana rimwe umurongo wa 4. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya. Ubuntu we muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho igira ize, biva ku mpwemu ndwi z'imbere y'intebe yayo. Mumbabarire ni igice cya 2 umurongo wa 4. Nihenze. Ariko mfise ico nkuvuga ko yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ishengero ry'Efeso ni ishengero umarayika yatumye kuri Yohana ngo aje kuribwira. Ni ishengero rimwe mu mashengero yatumwe ko mo kandi ryo ryashingwe ntaye kurusha n'ayandi bashaka. Ariko Imana yabashinga ntaye kacayongera ko ngo hari icyo nkugayako nuko wataye urukundo rwa mbere. Haleluya. Barashingwe ntaye ko bahagaze mu nyigisho nziza z'ukuri. Bagwanije abantu bigisha ibitari ivyo. Ariko Imana yavuga ngo hari icyo nkugayako nuko waretse urukundo rwa mbere. Haleluya. Bene data, Imana igizahanika urukundo mubera iragira ikibazo. Haleluya. Kuko hamwe namwe biravuga ngo urukundo nirwo ruzana gutungana kw'abera. Haleluya. Irukundo ruhari ingabire z'abantu zirafuruka. Irukundo ruhari imiryango irubakika. Irukundo ruhari urongozi bukora neza. Urukundo ruhari abantu barahanurwa bakumvira. Haleluya. Nico tumishengo y'Efeso naho yajahagaze neza Imana itaritinye kuvuga ngo ndagufisije ndakugayako nuko urukundo rwa mbere waruretse. Haleluya. Haleluya. Bene muri kino gihe umuntu yovuga iki muri kino gihe? Bibiliya avuga muri Matayo 4
ngo ariko ibihe vya nyuma ntivyashika ngo abantu bazoba bikunda cyane kuko urukundo rwa benshi ruzotimba. Haleluya. Bamwe twabifashe nk'isezerano turabibona umenga twoca tifata nkaho umenga Imana dusezeraniye kuma Imana bitubwiye kugira ngo ntize tubigwemo. Haleluya. 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 Muri kino gihe abantu bakunda bahuje ingabire sindiko murabibona. Abandi bakundana nabo iyo bahuje ibibazo. Abandi bakundana bahuje departement. Haleluya. Abandi bakundana bahuje imyaka canke bariganye. Abandi bakunda kubabwira vyiza kuri bo. Abandi bakunda kuvuga ibikorwa vyabo. Ariko sigo rukundo Imana ikadusaka muri kino gihe. Haleluya. 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 Urukundo rw'Imana urukundo ruhagaze kubona Imana mu bantu. Apana kubona ivyiza bikugarukako. Haleluya. 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 Abaye nabo kubera ibikomere vya kahise canke twarongeye mu ishengero biri umenga bisigaye bidakunda ko murashaka gukunda umwana w'umuntu. Ibyo byose nta kintu zaho kwica. Biri iterambere ry'impwemu ku buzima bwacu, biri iterambere ry'impwemu ku ishengero no ku gihugu washaka. Haleluya. Twarabuze cya kintu gikuru cyuguru isezerano turimwo. Twarabuze cyari kikwiye gushigwa imbere. Twarabuze ikizana uburyohe muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Bamwe biratugora kwakira imigwi y'abantu. Bamwe biratugora kwakira imigwi y'abantu kubera yuko bamwe tudahuje aho tuva. Bamwe tudahuje kamere. Abandi tutarigera duhura. Umenga kenshi kugira umuntu akundwe yateza kubirondera kuri wewe. Haleluya. Ariko sigo rukundo rwa Yesu. Naho Yesu nabone yigeze abwira umuntu ati mbega uvahe. Abandi bose baraza akayambira ariko yabikora mu rukundo kandi agira icyo atunganije muri uwo muntu. Haleluya. Haleluya. Nahuye n'umuntu arambwira ati je n'ukuri sindakubesha mbonye umuntu w'umuzurima jewe numva umenga merewe nabi. Ndavuga ati none mufiki ngo je ndabatinya. Ariko n'urukundo rudahinguwe. Bivuga ngo hari urukundo ruhinguwe ruri ngo ubwoba burahava. Haleluya. Haleluya. Abandi kuri turabakizwa iyo umuntu adatunganye nka twebwe biratugora kumwakira. Tugomba kwagororoka cyane cyane narushe n'urugezo twe tutaranashikako. Bamwe tugora kwihangana intege nke z'abantu. Ariko sigo rukundo Imana idusaba. Haleluya. Haleluya. Ikintu cya mbere cyaranga abantu abakizwa muri ijambo tumenyereye. Ikintu cya mbere cyaranga abakizwa mu kinjana cya mbere cyari ukwizera n'urukundo bafitaniye hagati y'abera. Nico bituma tamudiyakoni cyangwa mutama w'ishengero yaja muri iryo bango atabanje gusuzuma mu byerekeye kwakira abantu. Ntibavuga ngo ubakaruza runini yabwira wakira abantu baraba ingene wifatanya n'umugwi w'abera. Haleluya. Nibaza ko cyane nigeze kumara imyaka nanjye ncira imanza bakizwa. Hari ibintu nabaronderamwo ariko sindayebabonemwo. Hari ibintu nabona mu byerekeye by'umuntu aba yarize cyangwa ibyo abona ku bandi bantu nkabirondera ku ishengero nkabibura. Nkaba mu bantu bacira imanza. Haleluya. Ariko aho ngeze numvise umukije afite ikosa mbanza kugishirako. Haleluya. Haleluya. Nuze urondera ikintu mu muntu ataco wamubivyemwo. Nta rukundo rurimwo. Nta kubwira umuntu ngoba ico utaraba. Nta kubwira umuntu ico utamvaje kuba. Kubera harimo kwikunda, nta rukundo rurimwo. Biravanga urukundo rugirane ngo rurihangana. Haleluya. Haleluya. Benshi biratugura kuvuga ko dukije dushitse mu bibanza bimwe bimwe. Bavuze ngo babakizwa yakoreje Angele mu gakino. Bavuze ngo babakizwa ucubanza ugahora kugira ngo ntihagire umenya yuko urimwo. Bavuze ngo barabakorofye cugira kuti nivyo barabakorofye. Bavuze ngo ntibagira urutonde ujamo kwa ngo ntibagira urutonde. Haleluya. Nimba hari umuntu akwiye kuba hano ku isi n'umuntu harimo Kristo Yesu. Bitadutwara gukengera abandi. Mugabo nimba hari umuntu akwiye kubahwa n'umuntu afise Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ikimenyamenya kibabwire mukwiye kwiyubahira abantu bakijijwe ni ya mariage batubwira. Umunsi twisanze muri bwa bugeni kubukwizera dufise muri Kristo Yesu, muzobona ingene agaciro kacu kameze. Haleluya. Reka badufate ko bashaka kandi nta kosa bafise, niko bameze mu mitima, icyaha nicyo cyazanye. Reka batwite uko batwita, ariko nawe ntuje mu bacira urubanza kuko uri muri bo. Haleluya. Haleluya. Nibadukorofye badushyizemo ibintu bitandukanye n'ivyabo. Haleluya. Ntitwakorofwe, twaratunganijwe. Haleluya. 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 Ugereje kuraba icyo Yesu byamusavye urupfu, byamusavye imyaka, byamusavye gucokogwa, byamusavye amasyeka n'amamileneri, imyaka ibihumbi n'amajana. Rero nta kuntu biba reka apfira ikintu gikengeza hano ku isi. Haleluya. Haleluya. Gukunda bera ni kimenyamenya cyuko wifatanije n'Imana mu mugambi wayo. Haleluya. Hari ikintu mpora numva iyo tuba turidondora mu masemine canke mu bikorwa bitandukanye, iyo duhuye tutazinanye, mpora numva ntavuga ngo nitwa naka na naka nkunda Yesu. Haleluya. Haleluya. Bene data, gukunda Yesu ni vyiza yo kandi gukunda abantu bayo nikibiherekeza. Haleluya. Haleluya. Nibaza ko tutahawe ndavuga ngo ubuntu bwo kubona Yesu agendagenda imbere yacu ni Emmanuel ari mitima yacu. Haleluya. Kandi wonyine ari muri wewe, ari mu bandi bantu. Kunda abo bantu biwe uzobushikiza icyageze gikuru. Haleluya. Ihangane abantu biwe uzobushikiza icyagezwe gikuru. Haleluya. 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 Ndizera ko niko navuga n'isengero. Haleluya. Kubw'urukundo, nimba hari umurongo nshobora gusubiramwo utandamiye, nimba hari umurongo nkunda n'ahari yindi kunditse, haleluya, n'umurongo wa Yohana 3 umurongo wa 16. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Bamwe mugiye kubuzi nibaza ko banza kubaha ibintu bizogenga ingera akazi kawe kazogenda. Nagenda baho umurongo rero kuye kuraba ingene mukwiye kuba muri Kristo Yesu. Mubofate nka manuel de procédure, igitabo kigengene akazi gatunganijwe mu buzi mukoramwo. Mufate Yohana 3:16. Muvuge muti kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niyo gwatumiye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera ntazaropfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyo murongo ni bawufata uzocubona ko akazi uri kurakora muri ka Kristo Yesu gatangwa n'urukundo, no kubaho kwawe cyabitwa irangwa n'urukundo. Wajya wasonza, warenganywa, wahabwa icyubahiro, wasonza, byose bikorerwe mu rukundo, bitahurirwe mu rukundo. Haleluya. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Haleluya. Benshi turabona bakora byinshi hano ku isi, ariko byinshi bitari mu rukundo. Beti umenga turi umufuko uvyimvye uri mu bikorwa byiza tugomba gukora, ariko byinshi atarukundo rurimo. Haleluya. Urukundo nico kintu kimenyamenya impande yo kwizera yuko turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Nico cyerekana n'urukundo kundi Imana, nico cyerekana n'ingene wifatikanje n'umugambi w'Imana. Haleluya. 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 Dukomere Imana amashi. Haleluya. 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 Ni gute twubaha urukundo hagati yacu? Nicyo kibazo umuntu ashobora kwibaza. Sinaje kubanosa ngo birakwiye gukogwa, mbaye ngo birakwiye kandi biratunganye, ariko hari icyo birigene duhanura. Ubundi kandi hari ibintu bigoye kwigisha ko. Haleluya. Umwe niwe yambwiye ati erega jya kwigisha guca bugufi biragoye. Ati cyane cyane uca bugufi hama kabiko bigisha guca bugufi. Je nibaza ko n'urukundo umuntu akwiye gukunda akariko yigisha gukunda. Rero kubera mfite umwanya muto sinja kubakunda ngo bikunde, ndaza kubwico Bibiliya iduhanura. Hama tuzohura naho nzomukunda duhuriye mu bikorwa bitandukanye by'igihugu canke by'isengero. Haleluya. Ako muri kano kanya ndavuga bimwe midushoboza gukunda abera. Haleluya. Ikiro cyamye kiba nuko urukundo twarutahuriye mu mubiri,
twabaye abantu b'umubiri, byaratugoye gukunda. Igikorwa cya Yesu twagitahuriye nk'umubiri. Nicyo bituma impanuro ya mbere bene data twoshobora kuronka duhawe na Bibiliya nuko twogerageza tukaba abantu b'impwemu. Haleluya. Abikorinto ba mbere 2:9. Abikorinto ba mbere 9. Abikorinto ba mbere 9. Ego mbabarire. Abikorinto ba mbere 2:9 na 10 na 15. 30 iri ku gice kimwe ku rupapuro rumwe. 9 aravuga ngo Ego. ariko nk'uko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, Ego. n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, Ego. bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, vyose Imana yavyiteguriye abayikunda. 10. Ego. Ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu wayo. Ego. Mpwemu asesa vyose n'ibihishijwe vy'Imana. 15. Ariko umuntu w'impwemu asesa vyose, kandi ubwiwe ntawe umusesa. Haleluya. Haleluya. Ijambo gusesa sinzi ko twa turizi. Ubundi bavuga ngo ibintu bisesa n'inkware cyangwa abantu bimba. Sinzi ko ari abantu binji ibintu vyamira mu kuzimu, ibijumbu. Ni ikintu kiba kiri ahantu kiri munsi y'ivu, kiba kinyegeje, ariko ukabasaba kwimba harakoresha inzara kubera ko bafise intoke zikomeye canke agati canke akuma, ukimba mpaka ucikiye cya kintu ushaka. Niyo tumenye mu gusesa. Haleluya. Bene data, nimba hari ikintu cyakoretse hano ku isi kandi atari cyiza, nuko umuzo w'icyaha waje guhindura ingene imitima yacu imeze. Haleluya. Icyaha cyaraje gukunda tukunze dufise inyungu mbi muri twebwe. Haleluya. Icyaha cyazanye kutakira abantu imitima yacu. Mugabo uko birivuga hano, ikirasezera mpwemu yera, ivuga ngo iyo mpwemu yaza bizotuma mutahura ibintu mutari mwigeze mutahura, muzokunda mutigeze gukunda. Haleluya. Muzotara amabanga y'ubwami bw'Imana mutigeze kuyatahura ukundi. Hari n'amaso yanzobona ibyo mutigeze kubona no gutahura ibyo mutigeze gutahura kubera igikorwa cya mpwemu w'Imana. Haleluya. Aho ngomba gushika ni hehe? Nuko atamuntu ashobora gukunda atabihawe na mpwemu w'Imana. Haleluya. Umuntu w'inyama n'amaraso ntashobora gukunda kubera twaramaze gushyirwamwo umuzi w'icyaha. Ariko Imana ishime ko muri Kristo Yesu vyose birangirana tubivyaremwe bishasha. Haleluya. Haleluya. Umuntu w'impwemu rero ngo arasesa, arasuzuma, ararondera ibiri mu mutima w'Imana maze ageza akabishira mu ngiro, Imana igahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Gusesa ni kurondera imvo nziza. Haleluya. Gusesa ni kubona ivyiza mu bantu mu gihe isi iri kibona intege z'abandi. Haleluya. Gusesa ni kurondera ikinyegeje mu mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu kanaka. Haleluya. Haleluya. Gusesa ni kurengera ibikomere twagiye turaronka dukiye ku gihugu cyaye ku miryango cyaye kwishengera washaka. Haleluya. Ngivyo ibisika bikunda kubuza dukunda abantu. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu atari umuntu w'impwemu, ivyiwe vyose bigendera mu mubiri. Ikofe ni kurindi, ikinyuma ni kukindi. Haleluya. Avuze ngo je urambona nawe ati nawe uzombona. Kakajama ngo je ngunzi nusu karasubirizwa kandi ngo nanje uzombona. Ariko wose umuntu w'impwemu. Haleluya. Haleluya. Ab'impwemu bagendana mpwemu w'Imana. Ab'impwemu bafise ama attitude imvo z'ukuri zo gukunda. Ab'impwemu ntibakunda aho uhwanije ingabire. Ab'impwemu ntibakunda aho uhwanije imyaka canke biganye. Ab'impwemu ntibakunda abakunda kubabwira ivyiza. Ab'impwemu bakunda abantu kubera ko hari Imana iri muri bo. Ab'impwemu bakunda umugambi w'Imana uri mu bantu. Haleluya. 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 Paulo aronka amakuru y'Ikolosayi hamwe twari twasomye ku murongo wa 4. Ati twarumvise ukwizera mufise n'urukundo muti yabera. Ariko ye ku murongo wa 8 hari cyaca yongerako. Ategapo Epafuro cyangwa Epafras uwazanye makuru yavuga ati yaratumenyesheje urukundo muti yabera muruheshejwe na mpwemu w'Imana. Haleluya. Haleluya.
inyanduruko y'urukundo ituruka mu ijuru ikamanukira mu mitima y'abizeye umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umuntu atakunze ntashobora gukunda. Haleluya. Haleluya. Biravuga cyane cyane Yohana avuga mu cyete cya mbere cye cya 4 ateye umusana twe dukunda Imana ko ari yabanje kudukunda. Nayo umuntu avuka hamwe uvuka, yakuze hamwe wakurira, yiga hamwe wiga, afite bya bikomere byane tuzi byose, ntashobora gukunda kiretse yumvise ko nawe yakunzwe. Haleluya. Haleluya. Ntawe utanga icyo adafise. Haleluya. Ntawe utanga icyo atahawe. Nimba tugomba gukunda bera, tubanze twumve ko Imana rwa mbere yabanje kudukunda, bibyura ubucuti kuri twebwe maze ubucuti buheze usesekarire abera bayo. Haleluya. Igihe cyose usanga byakuwe kugaragaza urukundo, nuko wagiye mu mubiri, nuko wansi impanuro ya mpwemu yera, nuko mpwemu yagere kure yawe, nuko utamubajije, nuko utemeye inama y'Imana. Haleluya. 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 Urukundo kandi ujya singingo. Sanje kubabwira mucyo mubwira musinyuma kandi ngo ngiye gukundana. Oya, singingo. Urukundo n'ubuzima. Urukundo n'ubusabane utaniye na mpwemu yera. Nange ngo ndabakeneye ko keneye ubusabane na mpwemu yera. Haleluya. Niyo vyuzura bizoseseka. Haleluya. Niyo vyuzura bizoseseka nta kibazo. Singingo yo kuno wa Mungu itarike 18 kwezi kwa 2019. Oya. Haleluya. Urukundo n'ubuzima singingo. Haleluya. Iyo atatari ubuzima nari gutangaza inge duha twakirwa haje turatugenda muturungitse mu mashengero ya ruguru. Bene data ingene batwakira hari mu rukundo. Ndabishinge nayo ko ndamaze kubibona. Ingene batwakira bamwe barahiba ibitenge vyabo ngo tujyame ku bitenge vyabo ntiryame mu nkungugu. Kandi ntibafise amapere 20 bafise imwe canke zibiri. Haleluya. Bamwe barazana amashuka yabo bafise imwe kugira ngo tujyame. Haleluya. Kubera umutima yabo inywanye n'Imana baratanga, baradukunda. Bamwe baraza kudutekera ataruko amatongo yose arimye. Baraza kudukunda uko bafise umutima unywanye n'Imana. Haleluya. Badukunda tutazinanye. Haleluya. Badukunda batacyo twazanye. Badukunda atacyo tubemereye. Haleluya. Kino kirakwiye gusubira kugarukirwa mu masengero ya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Inyigisho zirakwiye kuhaba. Tutungane mu ngeso mugabo kino kintu gisubire kwiyumvirwa. Haleluya. Haleluya. Bamwe kwera ibikomere vya kahise biratugora gukunda kubera imitima yacu hari ibikomere nta kizumenga cova indani muri twebwe, ariko gukomeka ntaho akanye ko bibaho, birabaho mugabo iyo mpwemu y'Imana amaze kuza mu mutima w'umuntu gukira birabaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndatangara abavugisha ba Yesaya, ba Ezekieli, ba Amosi n'abandi bariko baravuga kukuza kwa Yesu Kristo na mpwemu yera. Bibiri ivuga ngo imisozi yose izogirane, izoringanizwa. Muyandi majambo ibisika vyose twatewe n'imiryango, twatewe n'igihugu, twatewe n'ubuzi byose bizogirane ngo bizokira, maze mutima wacu tuvuge ngo nka wa muri ngo mutima wanje hareyutse. Haleluya. 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 Nakosa tuvize kwa tutakunze ahubwo nitwamenye ko ari Imana ishira imbere. Haleluya. Nituvize kosa nitwamenye ko ari mpwemu y'Imana bivyara muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Ndayicubahira Imana kuba kino kintu. Haleluya. Haleluya. Urukundo nico kintu Imana iraba mw'isengero rya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ntiraba ama principe de gestion. Ntiraba ingene dutunganije uko muri FIDO babikora cyangwa muri ONU babikora cyangwa muri ministere kanaka babikora. Ivyo navyo ni viza. Mugabo twobikora atari mu rukundo. Imana ivuga ngo urukundo rwa mbere mwararutaye nico mbagaya. Tunganya ivyo mujejwe nta kibazo ariko mubikore mu rukundo. Haleluya. Bene data ama principe y'ubuzima bwacu ariko ari ibintu. Bamwe turavuga ngo jewe sambiti mu gatondo sambiri ntari igitoke mukoza sataha.
birazwi nawe mwiye tugitangura aca ataha umuntu akagenda agaheba akazi kubera agatoki. Haleluya. Agatoki kakica imigenderanire, kandi uwo muntu uzi ko yabise ikintu ariko ariga ku isengero. Haleluya. Canke wabona by'ukuri ko Imana yamuzaye impande yawe kugira ngo umukuze. Ama principe y'ubuzima bwacu si mabi, aratuma tuba kutone mu buzima bwacu, mugabo shiramo urukundo. Haleluya. Haleluya. Principe zishyirwe mu ngiro, mugabo harimo urukundo. Icya kabiri cy'impanuro duhabwa kugira dushire mu ngiro urukundo rwa Kristo hagati yacu, nacyo kirakomeye bene data. Biravuga ngo byose mubikore mubikoreshejwe n'urukundo rwa Kristo Yesu. Haleluya. Reka tuwasome Abikorintho ba mbere 16 umurongo wa 14. Abikorintho ba mbere igice cya 16 umurongo wa 4. Wa 14? 14. Yego. Nuko ndabinginze bene data, ivyo mukora byose, dusome 14 neza, avuga ngo ivyo mukora byose mubikorane urukundo. Ya. Ivyo mukora byose. Hari ahantu mpora numva mbanza kudepoza n'amaso nkumva nkahagaze iyo mbonye hano ngo byose canke hose. Hamwe hantangaza ugiye muri Korinto ba cya mbere umurongo wa 17 umurongo wa 30 biravuga ngo yageze ko abantu bose baba hose bihana. Mwene majambo nta numwe adahamagarirwa kwihana. Hano ho batubwiye ngo nuko ivyo mukora byose tubikorana urukundo. Haleluya. Haleluya. Byose harimo iki? Harimo gufungura, harimo kwambara. Haleluya. Harimo gutonda kuri banke ku murongo, harimo kurembesha umuntu ku bitaro. Haleluya. Harimo guhemba umukozi, harimo kwangaza, harimo igendane hagati yacu n'abandi. Haleluya. Harimo kuba umushefu ahantu kanaka, harimo kubasamura kwa umuryango, harimo kurera abana, harimo gukunda umugore, harimo gukunda mwene wanyu. Byose ngo nibikogwe mu rukundo. Haleluya. Haleluya. Uno munsi hari ibintu usanga umenga biragoye gukorako, buryo niyo bikoze ko wibanikanya agapampa n'agapansuma kugira ngo ukomere ko cyisa ucufuka hakiri kare. Haleluya. Haleluya. Ubu kubera dutinya tubona ko ukomereka byabaye kamere canke routine, yatubwira bera ngo muraja marambara ibotine. Kubera ko tuzi ko hari ibintu bikoze ko ubwo nyine ahantu hategezwa gukomereka. Uno munsi uvuze ivyekeye inyambaro, uvise abantu nk'uko muri imbere yanje, nubwo ivy'inyambaro nkahumiriza niho ahava bagenda. Haleluya. Kubera mvuga muti none nahenye, none nagize icyaha, none hariho nayivye, hariho nayivye, impuzu sigwanje, mbe ko ari umugabo wewe ivyo byo bagura byinjiramo gute? Mbe ubwo ntayanse kwera watarayironka. Ivyumviro shaka gutera ari byinshi, ariko baba hari ikibazo ubabuze mu rukundo rw'Imana. Igituma wayambaye ni iki? Igituma tuvuga ko tubivuga ko ni iki? Ababuze urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyaba dushyira imbere urukundo rw'Imana, niba byigishwa ko no kwigishwa ko ivyekeye inyambaro, niba bikenewe ko tubivuga. Bibiliya gena hari gashikana kavuga ngo nakanyama niyo kaba gatirimutsa mwene data kareke. Kubera indani hari urukundo, inyamura yireka ukajya inyabutongo. Haleluya. Muhira ari imfungurwa bakunda je ntakunda, mwanda bacokoza bambwira ngo kwiga imfungu utayikunda kandi ryoshe,
ntabwo nterega biva n'akanwa, biva n'akanwa. Burya indya yose biva n'umuntu ayiriye, kandi biva n'ivyumviro, kuko iyo ndya hari igihe mpora ndayirya kandi kanryohera, hari igihe ziterwa n'amanyama. Atansiyo mu gikoni, hari igihe umuntu agira amanyama. Burya wa wundi ati haryoha inzara, si Bibiliya kandi si umugani. Indya yose igihita kurya iraryoha. Ku ntambara je sinagwanye, mbwa naruse ko hari abasoda babura ingene baronka ico gufungura bakarya impapuro z'amakaye, kandi bikamirika agasura akagwanira igihugu. Naho inyama wowe uyikunda imaze kugera ahantu itirimusa mwene data, urashaka kuyiheba kandi ukabananya ivyibuha. Haleluya. Nayo muzi hari umugwi w'abantu uvuga ngo irakubera, mu gihe itirimusa urashaka kuyiheba. Ntushaka gufata ubuzima bwawe bw'impwemu bwose ngo ubugure n'ijipo imwe, uriko urasamara. Ijipo imwe ifata ubuzima bwawe bw'impwemu n'ibikorwa ujejwe ukora ubihebe kubera ijipo iyi. Kumbura wavuga utaka gatenge ni Domi Orande, ivyo mperuka sinzi bigezeho. Super wax, okay. Naho bo bagusoneye neza, naho ko yakagezweho urasaho gaheba ku bwa mwene data. Nagenda babwire ko turabikiwe. Hariho jiri Bibiliya avuga vyekeye urubanza, aho ibintu byose bizogirane bizoshigwa habona. Ico gihe ngo nta kintu cyakorewe ahanye kitazogirane kitazoserugwa. Mwibaze rero, wewe wamaze imyaka 10 uri kuraregwa n'ijipo ngufi canke y'ipantaro imeze nabi uri umugabo. Ntibavuga ngo navuze abagore gusa, natwe burya hari impuzu twambara zitirimutsa bene data. Haleluya. Hazoba kumaramara sindababesha. Ego turabise ubugingo, ego amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo, ntaho bihariye, ariko hari igihe turindiriye aho by'ukuri uzokumva ko umwami wacu Yesu Kristo twamumaramaje, kubera ibyo twambara, kubera ibyo dufungura, kubera ibyo dukora. Haleluya. Ndifuza ko iyo jiri ntoyi imaramariramwo. Haleluya. Haleluya. Ibyo dukora vyose tubikoreshwe n'urukundo. Haleluya. Haleluya. Mamwe turakora ibintu kubera ko twabikuye mu nyigisho zitandukanye turonka, kandi ni vyiza. Ako tugeze kudishira mu ngiro hakabaramo urukundo. Biravuga ngo ubwenge burakakisha, ngo ariko urukundo ruragirane, rurakomeza. Twige ariko dushira mu ngiro, dushiremo mu rukundo. Haleluya. Haleluya. Icya gatatu gishobora kudufasha kumenya neza cyangwa twoba mu rukundo ni kunesha uruheyiheyi. Uruheyiheyi. Haleluya. Abaroma 12:9 havuga gute? Ngo urukundo rwanyu goye kuba uruheyiheyi, mwanka ibibi mu matane ni vyiza. Haleluya. Iyo tuvuga uruheyiheyi hari abantu bigora kubimenya, burya abantu tuvuka hamwe. Haleluya. Ntitwakiye na hamwe, ntitwagiye turabana hamwe. Iyo uhuye n'umuntu w'uruheyiheyi akora nk'ikintu bita imbeba yo mw'ijoro. Burya mu mwaka uheze je neze kuzugugwara n'imbeba, yaraje iramuha, burya igwara yashiye rurandura muri ka kantu k'agahererezi. Haleluya. Uruheyiheyi ni ikintu gikunda gutera abantu bigira ngo barakunda badakunze, aho bakora ibyo bumvanye naka ko abikora mugabo by'ukuri bitari indani mu mitima. Haleluya. Bamwe tubonye naka yishuwe tuvuga ngo mwene data turashima Imana n'ukuri twarakugiriye mu mavi, reka tugende ducelebre vraiment. Ni insinzi mwami yagize neza, naho nta n'igitondo wigeze umwibuka. Haleluya. N'uruheyiheyi. Bene data turashima Imana n'ukuri, Imana ikiragukoresha urakoze n'ukuri, Imana iguhezagire. Naho indani ni gupinga.
Aleluya. Bamwe twarafashe agaforomire ka Yesu ashimwe kuko twahuriye ku isengero. Naramaze imyaka ntashobora kuvuga Yesu ashimwe atari ko ntamushima, ariko ntaratahura byari no muvuga nuko vyoba indamutso. Aleluya. Yesu ashimwe. Ariko ndakavuga mbaze icyo mvuze. Aleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ashimwe utanga ubugingo. Ashimwe uzura. Yesu ashimwe. Ndakavuga ko ndazi tuma ndakavuga. Aleluya. Ruhehero agahera. Aleluya. Aleluya. Iyo turi ku anniversaire abantu baravuga ibyiza byose n'ibitabaye ku muntu. Tindase Imana yamuje na wewe. Nawe umutima uravuma. Uko nuruheyi kuva amenyanye na wewe nuko ndashima Imana agura twumve. Aleluya. Tuvuge make mugabo avuye indani. Tuvuge make mugabo asuniswe n'urukundo. Eka ntidufise itego ryo kuvuga. Oya. Nta teko dufise ryo kuvuga. Atabihari nuko utarabijyako. Kandi tutarabijyako mumuranye igihe gito. Igihe cyawe kirabitse. Aleluya. Aleluya. Uruheyi ni rubi. Uruheyi rurahenda abantu kandi ruzana ivyizigiro bitari ivyo. Uraje kubwira umuntu ngo nukuri nzokugwako. Mwene data nzokugwako. Kizongiri. Aho rero birangiriye ngaho nyene. Bona cyagenda kandika muri ibitabo byo muhira imwe bigira ati mu bantu nizeye ko azogira icyamfashije n'uyu. Ingi rero hagira igihe umukenera nawe igihe yivuga ntazi ko yanabivuze byararenganye. Ucurindira ko hoza na SMS ubure. Urindire telefone yo kuremesha ubure. Kubera iki yaguhaye ibintu atari gwiwe. Yigeze kwa gukunda atagukunda. Yagiye gutanga ibyo atarahabwa n'Imana. Ivyo ntivyavuye muri mpemu yera. Aleluya. Ruhero agahera. Aleluya. Iyi ni impanuro ya kane idushoboza kuba abantu bakunda bera niyihe ni kugira ubwenge mu rukundo. Simbira gatoya mu Filipi 1:9 murabe. Filipi 1:9 muhasimbe murabe. Barashimirwa ko bizera, barashimirwa ko bafise urukundo hagati y'abera, ariko rahantu baca babananya babasengera. Paulo abwira gute? Kandi icyo nsengera ni ukugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya kose. Aleluya. Aleluya. Mwari muzi ko mu bwenge hakenewe mu rukundo hakenewe ubwenge? Aleluya. Reka nabagakuru kamwe. Ahantu hamwe ahantu nzi ngaha mu gihugu bari bafise ingene baranka amakredi neza. Barayafata ku buryo bafashe n'ayarengeye ububasha bwabo mu buryo bw'imishahara yabo. Ama rero umwe arafata ideni kandi yafashe ideni afise umuryango muniniya. Amafaranga yasigarana bagiye kumukata yari amafaranga make. Nya muntu aronda gucyagarura umuryango yarafashe ideni y'inzu, iyo nzira haba, ariko kubera abana ari benshi by'ukuri yarakeneye ahandi hantu yo kuruduhera. Haba umuntu umwe umucokoranyi agirisha inama abantu bakorana ati by'ukuri murabona naka genda murabe ngaha ishati yamuboreyeko, genda murabe ikirato gise kimeze uko, genda muze murabe muhira ingene bimeze. Ati kire dukeneye kugira mwese murabe 55 muzane tugice tumuhaye. Kandi barayatanze. Bageze kuyamushikiriza bongera bayivuga utariko nukuri nagwa mvuga mwene data ariko ntibari bene data kolege mu Kirundi ni gute muntu dukorana twaravye ukuntu bimeze turone kugeza hatemba ibintu bimeze nabi ego rafashe ingo y'umuryango imeze neza mugabo turabona ko bimeze nabi by'ukuri hajya biradusuzuguza kubona ukora ngaha mugabo hari akantu twabonye ngaha nico tuba twegeranije kano gasome kano kabahasha karaja kugico gafashije mu kugura uduhudu canke mu gushikana muhira. Nyamuntu arati ayo mahera ntawe ne ririmo nta gaciro karimo ntayo yakiriye.
ikirato kirapinda kirahindura amadegre aravyemera kandi wikiredi yaraheze. Haleluya, uwamerewe neza. Haleluya. Icyumviro nticyari kibi, ariko ingene bagishyize mu ngiro hari ubwenge bwari burimwo. N'ingene bakimushikirije ibintu bimaze gutororokanywa nta bwenge bwarimwo. Haleluya. Iyo urukundo rubuzemwo ubwenge rushobora no gukomeretsa. Haleluya. Haleluya. Ubundi aragenda, wewe ndanamuzi, aragenda arabwira abantu b'umuryango ati murabona yuko by'ukuri aha nije misagahera ndavye abaso wanyu by'ukuri aha nta gico nkoze nta kigenda. Yere nemeye ko bajya abana nojana gico nkoze. Kubera ko atako bagira barayakira iby'umuryango byamabigoye. Ariko iryo jambo nama najyumisa abantu barigarukako. Ati wa undi wagahera. Wabona gicakoze ibintu bigakoreka. Biravuga ngo icyiza cyawe cyoye gutukwa. Icyiza cyawe cyoye gutukwa. Iyo icyiza gitutswe biragoye ko kibanda yakizana ugutekana kw'imitima y'abantu. Haleluya. Haleluya. Turakeneye ubwenge. Ba Paulo amaze kumva ingene Ikolosayi bamerewe, bambi Filipi bamerewe, ko bafise ukwizera, ko bafise gukundana hagati yabo, ntibavuze bati birakwiye vraiment. Bavuga bati nivyo barakundana, nivyo barizera, mugabo barakeneye gukura mu bwenge bwo mu rukundo. Haleluya. I Yerusalemu ari naho havukiye ikiwa c'abadiyakoni. Hagera igihe abapfakazi b'Abaheburayo n'Abagiriki baragira gutata, kuko Abagiriki bavuga bati twe muratwirengagiza ku ngaburo ya misi yose. Murazi iyo umuntu atari mu gihugu ciwe yamumenga aragomba kwiyumva kumenga ntaho gaciro cyangwa umenga ntibigeneza mu mutima. Intumwa zero nati ibintu bako baravuga nivyo. Erga turakeneye ubwenge bw'ingene tugabura. Reka rero tubahe icyumviro. Fata muri mwebwe mutorokanya abantu indwi bashimana Imana, buzi ubwenge kandi buze muhemu yera, mweze muhaye kubaca kugabura. Bazanye ubwenge mu rukundo. Bamwe iyo dutanze ikintu kuri mwene data tugomba ducike boss wiwe. Tugomba cike ico dushaka kubera ya noti ya 10. Ata rukundo rurimwo. Bamwe turavuga ngo fatwa ukandi ibintu bisoboka. Haba hari ikibazo. Haleluya. Haleluya. Urukundo na bene data rusabwa ubwenge. Haleluya. 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 Imvo ya gatanu ishobora kudufasha kugira urukundo hagati y'abera niyo gufasha abandi gukunda. Haleluya. Duje mu Baheburayo 10:24. Baheburayo 10:24. Baheburayo igice cya 10:24. Yego. Kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'indi ry'ibikorwa vyiza. Haleluya. Haleluya. Niga mu wa mbere wa kaminuza nayigeze kubona umugwi w'abantu twarigana, ariko abantu baragishika ngaha muri meri. Bisigura ngo byarabagora kugira n'ubugenzi n'abantu bigana. Iyo baduhaye wa mwanya w'akaruhuko ya mita 30, wari umugwi w'abantu ka ku 10 ucugenda ahantu habo, kuko hari imigwi batagomba kwinjiramo kubera kutamenyera ngaha muri meri. Haleluya. Iyi meri ikuravye uragira ikibazo. Haleluya. Jenda baraba igihe n'igihe kirarengana, ndabona yuko biyo dusohotse bose abacagenda hariya n'amagwi y'abantu 10 bize ku ishuri rimwe n'abantu bashobora kwinjiramwo, abo kandi badashobora kwinjira mu bandi. Ndabati bajya abantu bose ikibazo. Ndagenda ndabinjiramwo, ndatangura sebwa nakizwe. Mugabo mu manake nkizo haiza amezi makeya. Ndabajamwo, ndabaganiza, ndamenya iyo bize, ndamenya igituma bagendana. Ntangura ko ati nese bagenda muri bari y'abantu. Ukandisha barava inyuma y'ishure bagenda indani muri clôture. Haleluya.
uko iminsi yagenda irakuranwa mbona hari babiri bari kumwe abandi bari mu bandi, umugimba ndawusambuye, igihwa mba ndagiciye. Haleluya. Igihwa ni ikintu ibikoko bigwara ku rurimi bigatuma kitamererwa neza, cyane cyane no kuvuga bikagorana. Haleluya. Kubera iki? Hari igihe ubona ko mwene data afite ikintu akenye, cyaba cyo gukunda cyane cyo kuba muri bene data, bigasaba ko hari umuntu agenda kumufata ukuboko. Haleluya. Ikibazo twamatugira nuko tubona ikosa ku muntu tukajya tugira tugasinyaho ngo uyu ntakunda abandi. Point. Bikacyari ikizina giwe, iyo umubonye kuti ni wa wundi adakunda abandi, ni wa wundi adakunda selure, ni wa wundi ari timide, ni wa wundi bimugora kuvuga, ni wa wundi ashavura cyane. Ariko ni gake tuma tuvuga ngo hari icyo neza gukora kugira ngo umuntu ibyo bintu abivemo. Ndasubira nta muntu afise ikosa kubera atakunze, ahubwo twe turafise ikosa yuko atacyo twakoze kugira abantu bakunde. Haleluya. Mu maselire nimba ubona wowe utanguye kugira umutwaro cyangwa umaze kumenyera kuja kuramutsa abandi, hitana umwe. Haleluya. Gendera abandi uri kumwe n'uwundi. Haleluya. Igisha gukunda. Haleluya. Fasha abandi. Haleluya. Ntituba abantu bacira imanza abandi ngo ujya bimeze uku. Arakaza ishavu ugamenga icyiza no kumukwepa, kumba icyiza no kumuba hafi. Haleluya. Haleluya. Niyo twabantu b'imwemu, tukaba abantu b'ubwenge, tugahitana bene data, urukundo ruzosasagara muri twese, maze isengero risubire kuronka ubuzima. Haleluya. Buryoshe. Haleluya. 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 Tube hafi y'abantu bari mu bihe bikomeye. Haleluya. Ababuze n'abagize mariage. Haleluya. Mbona iyo bene data bubatse ngaho taba turi benshi, kubera kitaba benshi nuko bamwe bavuga bati sindamuzi sindamwibuka, nibuka kumenga yari umuhungu wimoje agacube ko ntamwibuka, rero sinza. Hari ikibazo. Umuntu w'imwemu aherekeza umugambi w'Imana, ntaza kugena ibwo bazinanye bahora batwengeranira. Ntateko mu nyumeza, ntateko ryo kuza muri mariage rihari. Mugabo igihe imvo yo gusiba yo kutaza ibaye ngo sindamuzi, ari umuntu wo mwishengero rimwe, biragoye ko tuvuga ngo icyo kintu ni cyiza. Ntavuga ngo ni cyiza. Haleluya. Sinibaze ko zogera ahantu washaka tugira imigenderanire yo ku rugezo rumwe hagati yacu, kuko abari muri serire imwe baza kwasa ubucuti burengeye abandi batari muri serire imwe. Ariko ikintu kigiye hano imbere ngo turafise mariage ya mwene data, ntituba dutumiye serire, tuba dutumiye abajyango ba Mineva mu Kigobe. Haleluya. Gusenga urasenga utazi nahageze mu gutegura. Haleluya. No guterera n'uterera wagutereye. Nicyo gituma rutagomba bashaka nuko umuntu atanga invitation kuri umwe arenganya uwundi, haza invitation y'umuryango wa Mineva mu Kigobe. Kugira ntihagire ubona ngo je yantumiye ariko ntaka ntiyamutumiye. Niko kurema ibice mu ishengero. Haleluya. Ikorinto bari abantu bari mu mubiri. Ikorinto bari abantu babisa abakozi Imana baci imbere nka batatu. Hari witwa Paulo na Kefa na Apolo. Bari abantu babaye hafi kandi byari ibintu bishimwa n'Imana, ariko bagera igihe batahura ubucuti nabi, batahura urukundo nabi. Bamwe bati jewe ndi wo kwa Apolo. Niwe atumye mvuga mu ndimi. N'akarorero siko birivuga. Je ndi wo kwa Kefa, ni wanyigije kuja mu ijambo. Nivyo ndengeje ko ntibirimo. Mugabo neza ko hari imvo yatuma umuntu yitirira Kefa canke yitirirwa Paulo canke Apolo. Paulo abwiye atega mwasubimu hariya mubiri yo mwamye mugerereye kuva kera. Jewe narakoze, Kefa yarakoze, Apolo yarakoze, mugabo twese twakoze ivyo umwami wacu yadutumye, kandi niwe yakugije ivyo twateye. None naze itanguriro ni Kristo Yesu, cyane cyane umuntu yumvire uko ariko araryubakako. Umuntu yashaka kubisakasaka canke ibihunda, yani ibintu by'imiguruka canke by'inzahabu, ati umuntu wese arabe cyane cyane uko ariko
arubakako. Acaye ikintu gikomeye ati uko hari umunsi turindiriye wa munsi wa juri, ati ko igikorwa cyose umuntu yubatse kuri iyo tangura ryo Kristo Yesu ko kizoseruka, kandi kizoseruka kizana ikintu kinyegeje mu rukundo wagiriye umwene data cyangwa ibikorwa cyose wakoze hano ku isi. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ibikorwa byose dukora hano ku isi indani hari ikintu kiri muri byo, hariho imvo, hariho attitude, hariho motivation, hari icyatumye ukora uku kuntu. Icyo kintu urukundo rw'Imana cyane inyungu zinyegejwe. Nimba ari inyungu zinyegejwe, icyo ngo kizosha kirimbuke. Ariko nimba hari urukundo rw'Imana ruri indani muri icyo kintu wakoze, icyo kizorama, ariko birivuga ngo kizorama maze kizane guhimbaza Imana, kandi nawe ugiheregwe ingero. Haleluya, haleluya. Bene data, ngaho dupimirwa, ngaho dupimirwa. Bibiliya iravuga mu Bikorinto ba mbere 13 kuja kwa 3. Haleluya, duhasome gatoya. Bikorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere kuja ku murongo wa 3. Umvise hano hantu. Abikorinto ba mbere igice cya 3 ku murongo wa mbere 13. Abikorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere kuja ku murongo wa 3. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, canye icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburire aboro, naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo, ntaco vyomarira. Sinzi ko twajanye, nimba twajanye cyangwa maze kwasoma ahantu harajinjibura mbaye wa wundi. Ngo naho novuga indimi zitagira uko zingana, izamarayika zina rimwe, bidakoze mu rukundo, ibyo bintu byose ntacyo bimaze. Ngo noba ndi umuringa wivutse. Kera abarimu b'ibiharuro, kubera ko usanga ibiharuro bitorwa na bake, iyo muderanje mwishuri bavuga ngo mwebwe ngo muri ingunguru zivuze. Arakunda kuvuga ngo hariya muri Kongo ngo hari ahantu ngo bafata ingunguru ngo atakirimwe indani, ngo bakazirekura ahantu ku mabuye, cyazigenda ziravuga ati igice cyose cya Kongo cyakibamwe induru. Umuntu ari akora ibikorwa hano ku isi atarukundo rw'Imana rurimwo, haba hari ikibazo, haba hari ikibazo. Ibikorwa bishobora kumuruhisha, bishobora kuba ari byinshi, bishobora kuba binagaragarira isi, mugabo by'ukuri atacyo korera amara mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ngo naho novugishwa, naho nogira ukumenya kudasanzwe, nkayisura amabanga y'ivy'Imana n'ivy'imhemu, ngo naho notonga ivyanje byose nkabitangira ngo aboro bagaburigwe, atarukundo rw'Imana rurimwo, harimo ikibazo. Baragira igihe bakaba nabwira ati kuko barabitahura icyo gihe ku bwami bw'Abaroma umuntu yakijwe arashobora gupfa. Ati naho nogenda ndabishaka nkitanga ngo mfe, nabitumwe n'urukundo rw'Imana, ibyo ngo ntacyo biheza ngo bimare. Haleluya. Ngo ikindi cyo kimaze n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Kora bike mugabo ukora ibiri mu rukundo. Kora bike mugabo ukora ibiri mu rukundo. Vugishwa mu rukundo, igisha mu rukundo, tahura mu rukundo. Ataraho ko usanga turiko turata umwanya. Haleluya. Kubera ahari urukundo byose birakunda. Haleluya, haleluya. Niba ata muntu yabuze wakunda, haleluya, ndabwire ibanze twohera kugira dukundana. Ndabahanure, niyo twasohoka uje kuramutsa utazi uno munsi nyene. Haleluya. Niyo twasohoka ugende hajya uramutsa umuntu utazi, umuwaza makuru yiwe. Haleluya. Bice uyu muco ureko hari umuntu azosubira kuza asohoka ngaha. Haleluya. Nimba hariho attente, nimba hariho ukwitega kudasanzwe,
umuntu abeje mu ishengero badufise ko nuko tumwakira n'urukundo tukamuramutsa tukamubaza amakuru yiwe tukamwiyegereza. Ngicyo kintu cyamfashe kandi numvise ko cyagiye kirafasha n'abandi. Nzi n'abantu bakijije kubera ko baraje kubera yuko bagwarije ku bitaro bakakirwa neza na protocole bajya mu n'abahagarage batwakira kubera babikoze mu rukundo. Umuntu akumva ati nukuri jewe abantu b'Imana barangyohera. Haleluya. Akumva atanga ukunda ivy'Imana maze yabikunda akabikwegera umusaraba. Haleluya. Imana ishimwe. Niyo twarangiza ufata umwanzuro, ufata ingingo y'umutima yo kuramutsa utazi, uzo utangiye gukunda. Haleluya. Imana nayo ngo numwizigirwa izodorekeza mu bikuba byose twotangura tubitanguriye mu rukundo maze Imana izohabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mbega tuvuga iki? Ijambo ni urukundo hagati y'abera ni ikintu kigiye kugarukirwa mu ishengero. Haleluya. Haleluya. Icyatumye tutaba bakundana nuko twabaye abantu b'umubiri, ntitwabaye abantu b'imwemu, ntitwasuzume mu mwemu, ntitwabonye Imana mu bantu, twabonye abantu n'ibibaranga dusanga ntitwakunze. Ariko Bibiliya yaduhanuye ngo tuba basesa umugambi w'Imana. Tubona abantu, tubona Imana muri bo. Tubona abantu, tubona umugambi Imana ifise kuri bo. Haleluya. Dukoreshwe byose n'urukundo. Haleluya. Turondere ubwenge mu rukundo. Turafite ivyumviro dushobora gushira hano kwise kw'isengero tubikore mu rukundo. Haleluya. 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 Bibiliya irambwira ngo mwambare urukundo kuko ngo ari wo mugozi uzana gutungana. Mwambare. Haleluya. Ivyambagwa nivyo vyerekana umuntu. Haleluya. Iyo bayeho izina ry'umuntu bavuga ngo wa wundi yambara ikoti ndende, wa wundi akora kwambara amakoti. Kenshi ivyambagwa birakunda kwerekana umuntu akanamenyekana akanatahurwa. Bibiliya ivuze ngo mwambare urukundo bisigura ngo nicyo kintu cya mbere cyateza kwerekana umuntu. Haleluya. Mbega iyo bakubonye babona iki? Ari umuntu nzi bataziye Manioc Amer wa Mumbaturura, nicyo zina ryiwe. Wa Mumbaturura umubonye nta kindi wumumenga uri Mumbaturura, nicyo bamuziko. Hari no numvise kubera yuko ngo yagwaye imvunja, ugiye kumusaba ijambo karaba hasi ku mano biba birangiye icyo cyete ntagenda gisinye. Ivyambagwa byacu biburukundo rw'Imana. Haleluya. Tumenyekana kubw'urukundo rw'Imana dufitiye abera. Tuzotuba ubutumwa bwiza bubandanya abantu bumva bamerewe neza. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo igituma bitugora gukunda nuko tugendera mu mubiri, tubonera abantu mu mubiri. Ariko ndagomba ngo wemere inama y'Imana. Ndagomba wiyumvire kumuri igituma udakunda warakomeretse, kumuri igituma udakunda ntiwari bwamenye ko ari cyo Imana ishira imbere, kumuri igituma udakunda ntiwari uzi ko nawe Imana igukunda. Urakeneye mpwe Imana ku mutima wawe ngo asubira aza kwibutse amabanga ari mu byawe. Haleluya. Haleluya. Mwami Imana ndaguhaye icyubahiro Mana. Ndaguhamagara ku bugingo bwanje. Mana turatsindwa igihe tuze mu nyonga zawe. Mana turatsindwa mu gihe dusanze twagiye twirengagiza icyo ushira imbere. Mana ndaguhamagara kugira ngo usubire ukominike, usuruhishure urukundo rwawe ku bugingo bwanje Mana. Mana usure urukundo rwawe ku isengero ryawe Mana. Mana ugendera imitima y'abagereye kure, bagereye kubera ibikomere, abumva ko badakunzwe, abumva ko batakiriwe n'abandi. Mana ndagomba ngo tugendere twese Mana. Gendera imitima yacu. Haleluya. Gendera imitima yacu Mana. Uvyare mu rukundo Mana.
uduhe kubona imana mu bantu mwami, uduhe kurondera gutungana kw'abandi mwami, uduhe kwihanganira abandi mwami. Haleluya. Nimba uri hano uze hano wakira agakiza ku mutima wawe, nturabe umuntu ari impande yawe, nturabe isoni, nta soni zikenewe, ubugingo urabutahana, izina ryawe rija mu gitabo cy'ubugingo. Nturabe kubisa imyaka myinshi, nturabe n'ibintu umenga vyo kugora guheba kubera umenga agakiza ntigakunda kuri wewe. Twarabohotse, twari tuboshe kumbure kurusha wewe. Ndagomba gutambuke uje hano imbere wakira agakiza. Haleluya. Dukomere Imana amashi dushikire umwene data yagiye kwakira agakiza. Tugiye kumurongora mu isengesho aho yakira agakiza. Yesu niwe irembo, niwe twinjirana. Ijambo ry'Imana yongera ikavuga ngo ni waturana akana kawe Yesu Kristo ko ari umwami, myane majambo kugiye kwihana. Ukiza yuko Imana yamuzimike mu bapfuye, myane majambo ko ari we kwizera kwawe wenyene, yuko ari umukiza wawe, ko ari umucunguzi wawe, uzokizwa. Kuko umuntu yizeresha umutima akatuza akanwa maze akaronka agakiza. Reka mwenda tumusaba se mu namajambo, uravuga uti mwami Yesu, ndagushimiye yuko wancunguye mu kuzuka no mu kumparira ibyaha byanje. None ndakwakiriye Mana umutima wanje, umbere umwami n'umukiza ubugingo bwanje, umara ibyaha byanje byose, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Shoboza kugorokera, shoboza kukugorokera no kubaho ubuzima buhimbara mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Munkundiye tumusengere kugira ngo Imana imukomeze mu rugendo nkuru. Mwami Yesu turagushimiye Mana, urakoze ku ngabire y'agakiza utanze kuri mwene data. Urakoze Mwami ko ari ubugingo aronse. Urakoze ko uyu Mwami Mana yari kure yawe Mwami akaba agarutse. Urakoze Mwami kugaruye intama yawe yazimiye. Urakoze ku izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kumuha ibyaha byiwe byose Mwami. None Mwami ndagushimiye kwa mpemu Yesu mu mutima wiwe. Mwami ndasaba ngo umushoboze kuba ubuzima guhimbara. Runo rugendo atanguye aravutse bwa kabiri, murongore mu ntambuko zose Mwami, mumugisha muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Imana ibaheze.